Sali bantu banje bantu nkunda ndongeye gutanga mwiriwe na mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye reka nongere nshimire we wakoze subscribe warakoze reka nongere nshimire nawe uri kuraba iyi video ariryo rya mbere nyabona ndakwinginze kora subscribe kuri Kavyonzi TV. Ishuri ry'uyu munsi tukaba tugiye kuraba ingene umuntu ashobora guconnecta akaja muri WhatsApp canke wifi canke Facebook abamega yamuheranye canke udafise connection ikwivuga ati jewe bimeze uko okay, uyu munsi twatugiye gukoresha application. Izo application ni application zikunze gukoreshwa cyane muri Africa no mwisi. Izo application barazikoresha cyane nko mu gihe agacurimwo ugasanga rezo ya leta yugaye rezo abantu benshi barakunze kwitiza utwo application turafasha cyane. Uyu munsi tugiye gukoresha ku application tubiri, reka duhere ku kambere. Byose ndabifatanya kuko byarashitse, hari ibiganiro nza nkoro gasanga umwanya mbanye muto n'abasezeranye kiyindi etape tuza kuyiga ugasanga iyo etape umuntu arayisimbye. Ubu ngiye kuza nkora tubifatanya byose, ndabivuga tuca tubifatanya. Muramba bareye kuba inyigisho zaratebye, ndasabye ikigongwe nongere nsabe n'ikigongwe ukaza kumva amajwi umbabarire nkuko byama umuntu akora ibiganiro ari ku kazi. Murabizi nanyu ibyo buzima. Uyu munsi ukaba tugiye kuraba ingene ushobora gukoresha WhatsApp, Facebook, YouTube ukaraba video nta mamega ufise. Munkurikire neza. Uyu munsi turagenda tubikorera muri Play Store. Muraraba Play Store canke ishakiro we ufise, ukaba ufise ishakiro ry'ama application giwawe, sinzi application ukoresha mu kugira winjire ku download ama application. Jewe nca muri Play Store niho nca. Aha twagiye Play Store. Neza nyabona wewe ariryo rya mbere uravye iyi video izi nyigisho nyabona mfasha ukore subscribe ucukana kuri ako kantu kizogera ni Kavyonzi TV kugira ibintu tuzo tubitora neza cyane twige, kandi ni vyiza ko twiga, ni vyiza cyane. Nawe ubana ya gukora ama commentaire nyabona ndagushimiye cyane, warakoze. Umwanya n'umwanya ndashobora kubasubiza bakoze commentaire, nzobasubiriza hamwe ko ari byo ndiko ntegura, nzobishurira hamwe mwese. Uyu munsi reka tugende ucuja muri recherche ahantu higishiriza ama application mwishakiro. Twagiye muri recherche ukandika hoti kama vena penane hot vena penane mubirabe neza ni hot vena penane kacha wemeza. Izi application tugiye iyi application tugiye kuraba ni application zitarinda kugusaba ngo configure ngo uregere. Izi application hani ibintu bace baduhurana ko hasi baduha ama application menshi cyane, menshi gose. Izi application rero baduhaye nyinshi hano harimo zimwe zirinda kugusaba ngo regere ibi. Izi application tugiye gukoresha application muraziraba neza. Dukoresha iyi application yitwa Hot Vena Penane free unblock plugs. Iyi nyene iyi niyo ya mbere duherako. Murayiraba logo ya ingene isa iwawe barashobora kuca baguhanyisha zisa bivana nizo baza gutanga, kuko uko umuntu akora application bakoze application abandi baca bakora pirate ya bakayipirata urumva nuko bigenda. Murarabe rero ucushira kuri install ukinstara. Reka tuyinstare turabe tuyinstare ukairindira katubanze tuyirindira iheze. Nyabuna mfasha kora subscribe uzobukoze ndasabye, kuko izi nyigisho tuzitangira ubuntu ntimuriha, ariko hazogera igihe inyigisho ku bantu bazitangiye tuzokwiga ingene inyigisho ziza zirakuriha nawe izi nyigisho wakuyaha. Tuzobyiga tutangire kwiga ingene umuntu ashobora gukora entreprise kuri Facebook kuri connection. Tuzobyiga reka duhere ku bintu bito bicoroshe, utuntu twibanze kandi ni twiza cyane ku buryo hamwe, kuko n'izi application ziragufasha. Ihuzo buri gukora entreprise yawe Facebook ikuriha canke YouTube ikuriha mega zikaguherana, ushobora kwitiza izi application. Urumva ko bigenda bifatanye, bihera mu buke, kuko umwana muhera kushobora kumuhera ko mu ma xy muhera kuri kumabuye ati tori buyiri ni ruteranye utori iki nivyo timizingi hese yugaye.
ibi rero nibyo duheye ko muramba bare kuba ndabisa abana ni muri abana muri abantu banje nkunda ariko nimvugo yacu twisanzemwo hano application nako yamaze kuguruka ucushira kuri ouvrir tuyugurure tukayugurura igeze aha urabona ibi hari ibintu baca bakwandikira reka tubanze twanire iyi kuri aka kantu ko kugwiza tubanze twaniriye tuje kuyiraba muri application yacu aho yagiye ngiyi ya application yamaze kuza ngiyi hote vena penane ukacu yemeza uyemeje ucushira kuri aha nyine aha hantu handitse ngo I agree uca wemeza aha ukemeza reka turindire turebe urarindira gato reka yituya aha tuhanire ucawani hariho ingene rero connection murabizi nanyu uriko wese ara ariko uriko wese ara application ugasanga hari utuntu tu application baguma bakurunyikira ngo wese nyabuna application itazobiri muri raporo mu byo ushaka wewe nejo mundi ntuze wese ara application utazi kuko hari abantu bariko barakora aba virus hari abasuma bariko bakora amafile ama application akayikora irimo virus iyo application nkuko wugurura application yose cyangwa uri kuri connection bakakubwira ngo wese ari iki niki ugasanga baguhaye virus muri telefone baguha virus wowe ukayinstalla bakubwira ati ngo wese kubera uri gukoresha connection estara wa yo application ubwo nyene telefone yawe ukabiteye virus wayitera virus ukashusanga muri application nyene hari utu message bariko barakurungikira ugenda usoma ati turafise dolari zinize muzobibona kuri application ati kugira iki kintu cuguruke ati kugira iyo application kugira iyo virus yagiyemwo bayisekirize ugasanga nabasuma bahaka bakora ama application y'ubusuma yo kwiba abantu ibyo birashika nyabona kazozona ikintu cyari cyo cyose kije kitari muri raporo udafise ingene uri ku ico kintu utagikeneye ntuze wese ari application ni hajya mwari mubonye nashije guhaza kantu ko kugwiza ya application yanka ibyo birashika cyane aha rero twinjiye muri application yacu aha ico dusabwa urabona ahantu handitse fastest server aha hambere aha uca wemeza arana hambere urabona aha hakora ama etape atatu hakora ibihugu bitatu urabona nk'iyi Allemagne handitse premium ya Allemagne bisaba urinde kuyirihira nkuko urabona hano ibyo baca bakwandikira karama dolari 35 kuntuzeye ari kizi zitatu sorry okay reka twemeze ntacu urabona izi zitatu amambabarire urabona izi zitatu etazini urabona kiri free Allemagne urabona kiri free Singapore urabona kiri free Allemagne iri free Singapore iri free ariko urabona iyi Allemagne ifise high speed urabona yuko barinda ngo kuzirihira ngizi no hepfo rani zose barinda kuzirihira izifise high speed ariko twe twikoreshereze izi zaha wewe naha hambere urabona ko dahemeje aha rero nk'amamega bagutanze urabona ko muri etazini banabyo hayamaze kuguruka twashize kuri aka kambere kada aha turahasubiramo muraza kuharaba ucushira kuri aka kantu kintuza ha akako kugwiza kugira ukure mwibe anako yamaze directement guconnecta aho uca wiviramwo hano uca wiviramwo kaza kuraba yamaze guconnecta aho uyibonera kuri aka kantu kigufuri kaba kamaze kuzamwa hano hejuru aha directement ucuja muri YouTube canke WhatsApp karaba intuzo ariko bibona rerema wewe wawe uraza kubiraba urabigerageza wese ari application megane za guherana uko kantu kugurure uraza kwinjiramwo aha rero bishise ugakora kuko hari amamega batanga par jour iwe mwape hari amamega batanga ku munsi izo mega batanga ku munsi iyo ziheze uca wemezamo kandi ukaja guselection hahandi nabereka aha ukacuja kuri Allemagne naho ukemeza kuri Allemagne naho ukoresha izindi mega zo muri Allemagne nuko bigenda biza biri kubigira kugira connect kuyikuramo kwizimya udashaka ati connect ivemwo ukubitaha kuri connect aha nyina disconnected urabona ko kakantu kavuyemo cyahugara connection ukiviramo nuko nyabuna ndasabye wewe uravye
iyi etape ya mbere fasha kora subscribe namwe utarakora subscribe andika muri YouTube ni Kavyonzi TV ukore subscribe uzomfashije. Reka tugende naho ku yindi etape ya kabiri ku kandi ka application ka kabiri mwe nubunyene bukora kimwe ashobora gukora kwankira ukayitiza kandi bwose urashobora kubwisarira umwanya umwe muri telefone ariko ntibwugurukira umwanya umwe ariko aka kandi tugira dukore tuzakuraba singenda mvuga ndabereka etape ukigano cya kiba kirekire ukasanga ibintu aya mamega menshi cyane ndabereka etape par etape muragenda muzabibona nyabo nawe wakoze subscribe warakoze nawe utarakora subscribe fasha kora subscribe ni Kavyonzi TV murakoze mubahe mubanyu no mu byanyu mugiraho okay ibintu byamwe nivyo ciao